Baramukije cane bakunzi ba Ntamvura Idahita TV na cane mwebwe abasanzwe mukunda kandi mukongera mugakurikirana ikiganiro igitondo gishasha dusanzwe tuganiramwo ijambo ryo mu gatondo impamba y'umunsi caye co mu gatondo cyangwa ijambo ryo kuzirikana ko ngo umuntu aronka ijambo yirigwana mu bikorwa vyiwe vya misi yose abagiye kwirigwamwo amahoro y'Imana kugubwa neza no kuranirwa mu byanyu no mu banya aho muherereye n'ivyo ndabipfurije ndabaye ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi aho nshaka yuko tuvugana ku majambo abonekana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka ni igice c'13 umurongo umwe niwo dusoma umurongo wa 24 uyu murongo nabavuga ngo ijambo ry'umutware yarivuga ngo mbega abakizwa ni bake. Duhere kumbure ngira ngo ku murongo wa 22 niho nibaza ko twobitahura neza havuga ngo ari mu nzira ahita mu bisagara no mu mihana yigisha ari ku rugendo aja i Yerusalemu umuntu aramubaza ati mugenzi mbega abakizwa ni bake nawe arababarira ati mushishikare guca mw'irembo ripfunganye ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha no majambo ngomba ko dukuramo ijambo rivuga ngo dushishikare guca mw'irembo ripfunganye. Guca mw'irembo ripfunganye nako kuvugwa ngaha ni ugukizwa, ni uguca mu nzira ihwanye n'ivy'Imana isaba yihanikiriza igomba ku bantu bose novuga ngo bayemera, kubemera Kristo, kubemera Imana, kubayisenga. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngaha tubonye yuko Yesu yari muri kampanye yigisha afata ingendo zivuga butumwa ava aja hande aja mu bisagara hirya no hino. Hanyuma rero umuntu umwe ngo aramwegera aramubaza ati mbega abakizwa ni bake, abariko barakizwa ni bake. Hanyuma Yesu nawe ngo aho kwishura uyo muntu ahubwo acayishura abantu bose bari ngaha kuko twabonye ngo nawe arababarira. Habajije umuntu umwe mugabe ikibazo yabajije inyishu yacu ntiyaraba umuntu umwe yaraba abari ngaho bose. Iyo nyishu rero nayo yavuga ngo mushishikare guca mw'irembo ripfunganye, mushishikare gukizwa, mushishikare guhinduka, mushishikare kugira ingeso nziza, mushishikare gushira mu ngiro ibyo nabihanikirije, ibyo ndabagera, ibyo amabwirizwa abagera, iby'ijambo mbigisha, iby'inyigisho zanje zibabwira gushira mu ngiro. Kuko ndababwira yuko benshi bazogomba guca muri iryo rembo ripfunganye vyanke. Aho hantu nyene bibonekana ko abajayo atari benshi, abahashobora atari benshi, abahaca atari benshi. Hazogera igihe abantu benshi bipfuze kuhaca mugabo vyanke ntibabishobore. Kubw'iyo mpamvu rero ubu bigishoboka, ubu bigikunda, mwipfuze muharanire mushishikare kuhaca kugira ngo bikunde. Ico gihe kizogera aho umuntu azobigomba ntabishobore, kizogere mwebwe mwamaze kubishobora guca mw'irembo ripfunganye. Imana yacu nidutabare. Mukunzi wa kino kiganiro igitondo gishasha n'iri jambo nayenda gufitiye aha ni mu gihe hirya no hino dushishikara kumva no kubona abantu barajwe ishinga n'ivy'abandi, bakarazwa ishinga n'ibitabaraba, ukumva umengo ivy'abanaka nivyo bibaraje ishinga. Naka arakizwa, naka ntakizwa, naka nawe ngo ni umupasitori, naka nawe ngo ni umuntu kunuku. Ugasanga rero abantu aho kuraba ibibaraba, aho kwitaho bobo gukizwa, guhinduka, kugendera mu ngeso nziza, ugasanga umengo bobo bajejwe ivy'abandi, bajejwe kumenya ubukijijwe n'ubudakijijwe. Ubu abantu benshi novuga ngo
baramaze kuba ba specialist mu gusesangura abakijijwe n'abadakijijwe. Ubona ko n'ijambo y'Imana cyangwa se Bibiliya tuyisoma hama umwe wese akayitahura uko yigombeye kumbura. Ariko mugabo mu by'ukuri icimana iduhimiriza mu kiganiro igitondo gishasha cuno munsi muri rino jambo iduhimiriza kudahangayikishwa n'abanaka, ko abariko barakizwa ari benshi, ko babihebye canke babivuyemwo, ahubwo tugahangayikishwa na twebwe ubwacu, kuko urugendo rwo gukizwa ni ku giti canje, ni ku giti cawe. Wewe ukwiye gukizwa ku giti cawe, nanje nkwiye gukizwa ku giti canje. Umwe wese agashishikara guca mu irembo ripfunganye, umwe wese agashishikara guca mu nzira y'agakiza, kuko hazogera igihe babandi tubona ko batariko barabicamwo, babandi batariko barabishobora, hazogera igihe bavyipfuze bitagikunda yuko babishobora. Kubw'iyo mpamvu rero kubu bigikunda, dushishikare kwezwa, dushishikare gukizwa, dushishikare gutungana, dushishikare gutunganya ingeso, dushishikare kwigenza, kwitwara, kwifata, kubana neza n'abantu nk'uko bikwiriye abantu bitwa yuko bakijijwe bahindutse. Niho tuzoba dushize mu ngiro iby'ijambo ry'Imana ridusaba. Nayo ubundi kugira rusansuma sico gikorwa cacu. Imana ntiyaduhaye igikorwa cyo kugira rusansuma ngo turabe abakijijwe n'abadakijijwe, dushire ku malist, dushire mu biharuro. Oyaye, ntitujejwe statistique mu bwami bw'Imana ngo duharure turabe ibiharuro by'abakijijwe neza n'abadakijijwe neza. Bakizwa canke bareke birabaraba. Wewe kizwa ku ruhande rw'iwawe, wewe ca mu irembo ripfunganye ku ruhande rw'iwawe. Uhanuye akemera guhanurika muhanure, uwanse nawe nta kundi. Ariko mugabo kuba abandi batariko barakizwa, kuba abandi bariko barakora ivyaha uko bigombeye, kuba abitwa abakozi b'Imana, abitwa bakizwa, abitwa baririmbyi ku rwego mpuzamakungu mu guhimbaza no gutazira Imana, bo kumvikana ko ingeso mbi, ibyo ntibikubuze gukizwa, ntibikubuze kubandanya urugendo. Oyaye, shishikara guca mu irembo ripfunganye. Ubu bigishoboka, hazogera igihe bitazoba bigishoboka. Ico gihe rero ruzoba ruvuga ngo rubuzuriye ko abazoba bataciye mu irembo ripfunganye bw'ikora. None nano majambo narefise mwese abayumvise Imana nyina amahoro ibaho umugisha. Mbega uri kurashishikara guca mu irembo ripfunganye canke byarakunaniye? Ubu nturavwe ishinga n'iby'abandi. Ubu ntuwo umeze nk'uyu muntu agomba avuga ngo aha naka biracika, aha naka byanse, aha naka kunuko. Ariko mugabo nawe ibyawe bidatunganye, raba yuko rero utari kunegura abandi, utari kurazwa ishinga n'iby'abandi, ariko ugasanga uri kuribagira iby'iwawe. Ntukwiye kwibagira iby'iwawe, kuko nawe birakuraba. Gukizwa birakuraba, guca mu irembo ripfunganye birakuraba, guhindura ingeso birakuraba. Urabe kuno munsi uri kurabikora. Nimba utari kurabikora, wisuzume, hanyuma wishire ku munzane, hanyuma ugerageze ubishire mu ngiro. Urakwiye gushishikara guca mu irembo ripfunganye bigishoboka. Nirino jambo nayenda gufitiye wewe mukunzi wa kino kiganiro igitondo gishasha. Tuzosubira n'umuhirwe umuntu ariko araca mu irembo ripfunganye, ariko arashishikara gukizwa, kuko uyo muntu ntiruzomwuzurira ko cage bitazoba bigikunda ko umuntu aca mu irembo ripfunganye. Wewe ntibizomugora kuko azibaramaze guca mu irembo ripfunganye. Dusenga Imana n'umuhirwe rero umuntu ariko arabigenza gutyo. Mwami Yesu, tugushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise. Umuntu vyoba byaragoye akaba atari karaca mu irembo ripfunganye, ariko akaba yongeye kuvuga ngo Mana mbabarira, shoboza kandi guca mu irembo ripfunganye. Numugwize ko imbabazi maze umushoboze guca mu irembo ripfunganye, kuko rimaze kuba ripfunganye vyumvikana ko bigoye kuricamwo, ariko umushoboje byose birashoboka. Mu izina ryawe gera Kristo Yesu, ntumusabye tuvyizeye. Amen.